y'abakunzi ba Elic Burundi TV. Aha ndi ibukeye ku mutumba wa Bukeye komine Nyanzarake nyene mu ntara ya Makamba. Aho rero shaka nyage n'umuntu umwe toza kuyaga byinshi ariko namusanze ahantu ari sinzi ko ari kugaza sinzi ko arahakorera ariko byinshi tubimenya tugiye kuyaga nawe je ndamuvumbuye. Rero abana je nga byinshi biyaga twashikiranye twagwanye ko niho tuyaga byinshi. Boss ni nkore mutama gatoyi asha tuyaga n'umutama wanje mutubabarire cyane ndabavumbuye nazo mwana mwiteguye ariko muri ngaho ku kazi na nifuza ko je presentation yawe nje ndayitanga nta bindi abakunzi ba Elic TV muri kuturaba uyu yitwa amazina menshi ariko je namuzi mu bintu byinshi ndamuzi akiba muri South Africa ibintu yakora yarafashije abaririmbyi benshi cyane kuvyimbiro vyiwe byinshi byafasha abaririmbyi benshi cyane kandi n'umuntu ndibaza ko abantu benshi mumuzi rero shaka nyage nawe imbere ya byose atubwire impamvu tumusanze hano nicari gukora ngaha mutamburi gukora iki ngaha je ndi ukaboteye gatoyi ngaha aye nishinge wango ndaho ubuzima ko bwogenda imbere mutamba ariko wenda ukuze muri aka kazi s'il vous plaît turakuze mu bintu byinshi ese kukubona ngaha ni ibintu bidutangaza cyane ni kubera kuri hano wicaye hano uri gukora hano kandi tukuzi ufise ibindi bintu byinshi ukora byokokipa oya hari impamvu hajya kira kintu cyose gifise intango kandi gifise n'iherezo harano usanga warigeze kuba n'agafaranga mugabo mu nyuma kagira ante bikashika ubuzima bugahinduka mu bajene bahane Nyanzarake bigeze gutera intambwe bamwe bakavuga ati nka naje ndimwo ati tubigire ko bivaye n'imibereho yabo turakuzi muri Cape Town tukubona ibintu byinshi ndibaza mu bintu byinshi ndibaza bacayimenya abantu bacha bitahura ariko n'umunsi tukubonye ngaha ndetse urafise n'ibindi bintu wowe ukora ariko kukubona ngaha muri aka kazi navyo bitwigisha iki bijya bintu nkora no cyane no bankora birazo ko byarahonze urumva ngaca mvuga ateka ntangure hasi kandi kwa nduge bukebuke urabibona ayi kwa nicaye ngaha naho giye uvuga ngo nari Cape Town nagire ibibazo birebire nyene bintwara imyaka myinshi ubuzima burahinduka bumaze guhinduka cyamvuga ati ntako ndi bubigire gateka nicare ngaha ndakoresha gataye gatoyi ko ndabe umusima mu kuntu vyogenda ari kuvuga ko barahombye siguhomba gusa ahubwo naranavunikiye ahubwo ndagira ibibazo byinshi atwegeze kumva ko wagize accident uri muri South Africa uragira accident uramara imyaka igihe kirekire mu bitaro ariko nubwo waburi mu bitaro telefone ntiwareka kugumako uguma ku telefone yaga jembe wanambwiye ko uri mu wagize accident muganka kumuna kumuntu ati n'umuntu koko ari mu bitaro ariko maze gushika ngato twabonye ufise ingwane y'ubumuga none kwanza ingwane yawe ubigeze oya ubu ninjanye Afrika y'Epfo baramvuye vraiment baragerageje uko bashoboye yego ariko ubu ndagerageza ndiko ndagenda buke ubu ndashobora gutabwa kandi sinatambuka hama Imana niyafasha nko mu ndwiza ndafise gusubira muri Afrika y'Epfo kwivuza kandi muri South Africa nko mu ndwiza canke mu ndwizibiri ziri imbere none South Africa kuva ngano muri South Africa ugiye kwivuza umutahe wawe none ko mbona umenga nta naho bihuriye umuntu aje kwivuza muri South Africa n'umutahe wawe bihuriye he oya biravaniyo oyishiba ibanga ry'urugo cyangwa ibanga ry'umuntu bisikura ko ari umuntu yaguhaye ngaho buramusigarana ivyo shoboka okay reka tumene nk'abayaga gatoyi wowe uri mu bantu bakurikira n'ubu bakurikiranira hafi ibintu vya entertainment mu gihugu cy'u Burundi hari ukuntu ku ibintu bimeze ukuntu gutandukanye ku baririmbyi bo ngahi wacu manza nisunge ko ngahi wacu ibibazo vyabo bagira no kudatera imbere cyane uravye nk'umujene D1 aduze n'umuzika cameraman mera nk'uwegera gatoyi nkwegera ngaho gira aboneke neza hama umujene D1 atanguye ejo ariko turaboza nka Pilave batanguye umuziki hacigiye kirekire urabona naguciriyemo ingwane dufise ngaha mu Nyanzarake wacu wana hariho bita zombi ndamuzi harona Pilave na Dapero getwa Peniel ndamuzi sana abana biwacu ngaha hageze aho bagomba gutera imbere umuntu ngo support ngo cyatanga kugara rero umaze kugara ku muntu ari gusupportinga ashabona umengo uyu muntu naje ntaca domfasha muri mukazoza ko je igihe nari muri Afrika y'Epfo nafashe barimvyi benshi nabonye nurimwo yego naje ndimwo ndavyibuka ndagushikana ahantu yani mu ndoto zawe utarimo no gushika ntari gushika kabisa ariko urana hukiri ibonekane yuko ati abana je waciye ugara cyangwa waravyimbye cyangwa waciye ubura uburyo cyangwa buze support ariko kya kintu cyose mutama shamwe inguvu urana nk'akarorero je nicaye nganda ndaza amavuta ibitunguru ibiki nibiki mugabo uwampaye nk'uyu mutahe
sishobora kumwibagira hamwe Imana impaye ngatera imbere utegeza kumwibuka ntegeza kumwibuka ariko mwebwe abari ivyo ngaho Nyanzaraki agapeti karaho bakitwa na wajaza wari jaza agapeti karafise taragose karafise talent rero nkajya ugaye support kovayo yego ati none ubu uye gufasha abaririmbyi cye gufasha abantu batandukanye cyane nk'abajene nk'abatoyi bawe uho ubu bigeze he oya ubu kubera mfise ibibazo byinshi kandi mperuka no kuzana umufasha cyo buzaba bwarasubiye hasi ariko cyatumenye ikintu kimwe South Africa twa tuzi ko ufise urugo ariko no ngaha turumva ko ufise urugo bari wa mudame wo muri South Africa wazanye nujya nyene no nazanye ino no wazanye yego okay nanifuza kumenya ikintu kimwe kuri wewe mbe nijyari wifuza gusubira gufasha abaririmbyi cyangwa cyose ni bukebuke gufasha umuririmbyi simaka ngo umuha amafaranga simaka umuha amafaranga gufasha umuririmbyi ico bita ivyumviro navyo birafasha guta amafaranga okay kuri iki kintu cyo kuvuga ko umuziki w'u Burundi nawe kubera ko umuziki w'u Burundi atari ntambwe atari ntambwe nisho kimwe nakubwira yuko imiziki iwacu nitwe ubona umuziki utawukinye neza ngo uririmbe hamwe na Diamond awumvirije avuga ati uyu muririmbyi prema aririmba nito batwateye imbere reka tumene nk'abarangiza ikiganiro cyacu ariko tutararangiza ikiganiro reka tumene nk'abakebura ati kanda subscribe kuri Elite TV Burundi ukanda subscribe ibintu bikunze kugenda neza ubonye ikiganiro gira share ama comment nga umusoro yumvise uyikande hama twashaka tumene nk'abarangiza ariko tutararangiza nshaka ubujambo butatu gusa ushobora gukebura cyangwa amajambo abiri ushobora gukebura abajene bari kuturamuri kano kandi cyambere umujene wese ari ngaha ayoza akaza kunshorera kwanza ashorera amavuta ibitunguru itomati umunyu ndawufise cyo ni cyambere kabiri umujene wese yemenye yuko kugira ngo ushe kuri vyinshi muza guca kuri bikeyi kugira byunguke kugira ngo vyunguke abajene biki gihe mwebwe mukeneye guca ku noti nyinshi udaciye hasi dukore ama byose bizoza byose okay murakoze cyane yali Elite TV Burundi nari kumwe na Justin kano mutama wanje nemera yaramfashije byinshi nko yavyivugiye aha rero nuba kimfasha nubu ndacamurondera ko byinshi hama ndabwa turabakunda cyane inyuma kamera ni Adam Juma Jux my cameraman akuzana my majali track arite nkongera gwe turabukunda cyane ico ndagusavye rero ni share na commentaire yawe na subscribe ntuyibagire turabakunda cyane ati ciao